majambo nkane ngarukako navuze ndayevariwe ndabe. Ya mbere navuze nti aya mabanga arahambaye mugabo sindayatinya. Cyo ikintu gikomeye cyane. Amabanga bakomeye mugabo ugize ubwoba naho ucujegera ucubitoba. Yarahambaye nibyo mugabo sende byo twari igihugu mugabo kandi nanabivuze nti uca mu makanda y'inzovu bakira urume. Je nabaye umunyamabanga mukuru y'inshobora mukuru w'igihugu ari we yahora umunyamabanga mukuru. Yumvire ugiye mu kibanza carimwe ugiye ku mukuru direkte wawe ko umunyamabanga mukuru misanze hajya se twari umugambo twagwa n'umukuru n'amahoro n'arayibonye muri byose rero mu gihugu no mu mugambo. Ikintu cya mbere utangwa kwibaza rero mbega akeneye kunkoriki kugira ngo ashike ku ndoto afitiye igihugu. Kumva bari umunyamakuru n'aribonye mukuru n'amahoro n'arayibonye mukuru w'igihugu ari hejuru. Uruhande rumwe hari umunyamabanga mukuru urundi ruhande hari umushikiranganje wa mbere. Ukuvuga ivuye no hejuru ija muri leta bigenda kwa premier ministre. Ibija mu mugambwe cya secrétaire général. Cyo kibazo ca mbere uca wibaza uti mbega mu mbone y'igihugu akeneye ko umugambi wokora iki. Kiragutwara umwanya. Nicyo gituma kenshi dukunda gusaba yuko umuntu wese mu mabanga ajejwe yogira umwiherero muri we. Si umwiherero usaba abantu bakubwira oya wewe muri wewe urinde birumenye neza ingene zo gukora neza. Uduge urabe aho wagiye uraca uvuga uti none ibiyemo ndavye nyene na inzira naciyemo ndashobora kugira ico maze kuvyiyumvira rero ndashobora kuguha bwa mbere ukavuga uti ubu rero ko ngeze aha kugira ngo neza ngeza gukorera kuri ibi n'ibi. Yacibaje umukuru w'igihugu rero yari afise nk'umunyamabanga mukuru ari byinshi yavuga kujyanye n'intwaro. Yarakunda kuvuga ati ubutegetsi uburongozi bushingiye ku bene igihugu. Yarakunda kuvuga ati triangle bazaho bisigura naho nari umukuru w'inama y'amateka naragiye mu biganiro ariko aragirisha kuvuga ati dushimikire ku bene igihugu kuko triangle ihagaze kuri base nk'iganga. Uburongozi bushimikiye ku bene igihugu nk'iganza urahuha ntikigwa. Igihugu si cyose naho shoza kimeze gute igihenura mugabo uhagaritse ku muntu umwe kirakubita hasi. Umva rero nkako tuvuga tumwene igihugu rero muri filosofi yiwe ni umwene igihugu cyuhije kucandika uti umwene igihugu. Abasigaye rero uvuga uti ncara bigenza gute. Ijambo rya kabiri kijanye n'ingene n'ibijanye n'ubutunzi. Avuze ati inkoko iravyara inka. Cyumva filosofi yiwe gende buke duhere kuri bito dushike kuri binini cyo candika n'ibindi rero intwari bereye. Avuga ati igikorwa amahera n'igikorwa yagira amahera tubona ari ahantu atacubona akora igikorwa n'amahera. Amahera n'igikorwa ibyo bitatu byonyene birashobora kuvuga ati ukubwira ati ibyo akeneye n'ibi. Arakeneye ubwa mbere kuri iki cya nyuma ko amahera y'igihugu akora igikorwa yagenewe. Tuza kuraba ingaruka n'ingene bavyakira. Kuri cya mbere navuga gushingira ku mwene igihugu mu kubaka igihugu mu kubaka uburongozi bwiza. Cyo twaje tukijako tuvuga tuti umwene igihugu wese abwigwe igihugu ciwe carico. Nivyo benshi ntibabonye neza. Umunyamabanga mukuru agere amazone none SP acakora iki. SP nawaja mu mitumba ntihari ngorane kubagira ku bene igihugu. Nta gihugu si iza nta gihugu si kiganza. Iki rero ni filosofi nziza mukuru w'igihugu
indongo z'umugambi twace tukijako tubabwira umwene yuri wese kuva hasi uti garara neza igihugu n'ikiwabo yazo guka abuzi isukari buze turi mijuru birasose amutifu igitoro cabuze mu cyana gatatu bavuze igitoro cyana gatanu na kane gatanu bazi turi ipajero zose icyari cyuzuye cyo bakoresha mu kuzituriba ubaze ko tujyana nabwo ngo kwitoro cyabuze umwene w'umubiri igihugu rwabuze none uyu mugambo tuvuga ngo ndi kuriyo umwene igihugu wese kumubwiye kandi twari bakengurukira bene igihugu isaha 11 baduhamagara bati mwatevye sangaye saa 8:30 none baje ryari twabye abanyagihugu baje ryari twaje gufungisha turangiruka igihugu ni rwabo rero kubakira ku mwene igihugu niteka ngo bubakiye ku bantu bake birasendwa uramubwira ko ari gwiwe kandi ni gwiwe ntige rero umukuru azovuga ati igihugu ni gwanje iki rero maze kumenya filozofi y'umukuru w'igihugu ucumenya ingene uvuga uti aha rero hakenewe yuko umuntu wese abwirwa kari karimwo igihugu ari gwiwe ico biraheze mu by'ubutunzi barabitahuye yuko duhera ku ntihagire uwihuta kuko hari umuntu aza telefone ngo mbe ngumariza muri BRB ngo mumye hariho amadolari y'amadolari avaye twihaye imyaka 5 ngo ni myinshi uriko atanga kubaka inzu gejeje uwo musi uvuka warabaye umugabo ntiwakuze buke buke ngo ni nk'ubu ngo nta kigenda ngo nta madolari ariho ubivuze ko ni mugize atunga saba nuze hano uwo mugize atunga wibiki ndadandaza iki ibi imyaka ingahe 25 winjije angahe na rimwe niguri y'abatwara muri Amerika ngo rongera n'umusenyi za kongera hajya mu mwonga gupakira imisenyi uzari ngaho ega tutegeza kuvuga ahantu ukamenya uti iki kiva twagiye subiye inyuma mbe kuva twikukiye twakoze iki kugira ngo igihugu cyacu kironke ubwo buryo bwo kugurira hanze ayo mafaranga kuteza gukora kugira nawe ushore hanze ngo amahera icyo ukwiriye hanze mufume ucubwigurayo nyene wadandaje twakoze iki rero twabona yuko ifashanyo n'umuntu mukurima atarima ukeneye mugira neza ngo akora je nawe baramutaye nkara makamba nicyo kibazo nagize abantu bose nzarima ubarinde bagira neza kugira ngo nyamakamba asubire ku kivi nirukanye amashirahamwe jetezeri namugeni mwewe jetezeri utanga umuceri utanga amamesa utanga isukari utanga ibigori umuntu urima gute uvuze kuza kubaha ivyo bintu tiyafawe ndiwe vaho none bacaza ku kivi rero murasaba injya umva rero ariko barufashe batubwira tuzinze musayifashanye none ifashanyo baguhaye miliyoni 50 z'amadolari igitoro ni miliyoni 20 samezi abiri none n'ubucuruzi uzura ahandi kubera ikintu tuzociga pour dimbo tukagiheza kikava mu nzira cyose icyo gituma mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye ku 2022 mu 2024 hariya akazo gukuru twaje dutanga intumbero tuti tuje ku kivi ngaparaza turazirinze iyi ni imyaka tuyita imyaka ya resistance ngabo utabyumva ubwo mu telefone urondera yaje umva rero ibi bizigira umene igihugu uti burya amahera ava muri kawa ava muri iyo mavuga twasize acobwe hanze ava muri ibintu byose dushobora kurondera kugira bishobwe hanze nyanya cyabyumva aha twese turi ngaha n'imigambi imigenzi yacu iri ngaha yose tarakivuze kuko barakunze gukorera ko mu kwigisha bene igihugu ngo nimwadutora tubaha igitoro tubashimira bene igihugu bacu babaza ibibazo vuga bati ubu ntimugire mitingi y'uko uvuga mugaca mugenda mugire mitingi tubaze igitoro cyoje kivahe umuntu akoze ikibazo kandi uri dogiteri muri ekonomi icyo kigikuraho igitoro ko batubwiye iyo biva ukizanye gute nimba uzoca ukironka ejo namahera nyegeje nimba uzoca ukironka ejo uzoja guseka ko dari condition normale baratubwiye yuko amahera azova igura igitoro amwe y'iwacu iyo twidondereye urumva rero ni ikintu cyiza cyane ukamenya yuko utiza kwitanga ugahera gitoyi
kaduka n'uko birahatsa buke amagashika uti uburenda shitsa ahantu kiya kitabura na kijya ubu naho turondere ari kumerwa neza rero niyo two turaja ni mu 2029 niho twihaye twebwe asigaye imyaka 3 n'amezi 4 yadushiki kwihangiro twihaye tutagenda turashamwe ibisho tugomba kwitana amana je namwe mbaza none murasaba ibintu uko umengo twese tuva ku isi je nabwiye abene igihugu ni burya rero bindongozi ni ibanga rikomeye kuko hari umuntu wabindongozi akibaza ngo kugira ngo amererwe neza mu muryango ni namabuye wikorera nyine cyo mukuru wigwa mutoye dufate imvura igatera kugwa bashaka kumusaba imvura kandi bazi kavuka mu kibimba nasebwe baramuzi na nyina mugabo cyangwa kumusaba imvura twese umuntu agahinduka akavuga uyu none ari mu gihugu kinyene kinki cyane harena ndayishimiye kuko umengo yigira nk'umuntu atari mu gihugu kwivurisha amajambo ukamengo aba mu yindi monde tugira amakuru ngaha ku isi aba tube bantu tuvuge tuti dukora iki dushike ngaha dukure n'iki dushike ngaha nivyo bikenewe rero ico cyabaye ikibazo kinini ya rero ico naco kintu ribereye nivyo kuzibira ati bakeneye amafaranga kuri iki barashavuye cyane mwebwe usanga mukora ku mafaranga mubona ikigega tugize evaluation basanze umukozi ba leta ari agashavu kaba katewe na bamwe bahora baronka ibintu mugabo batavyandikiwe bagaca bibaza ngo ni droit kandi bisha bituma n'akazi kadingira kandi akazi kadingiye nta n'umuyimbu kuko iyo wewe ubona muri budget kuri ibintu yiwawe allocation hariho amalibrike ushobora gahindura bashobora gufata ari gukora ikintu avuga uti tuyashire ahakorwa inama kubera mu nama duja muri mission uronke frais de mission ukabaza muri kintu kumenya cyo kuguma iminota 10 uri kimaze amezi 3 ariko ndamuze muraba ko turi cyitegererezo bwa mbere icyo indongozi nkuru iba ikeneye ni byiza cyane kugira ngo ukore wenda bitanu rero cyadufashije kandi nawe nyine yatubaye hafi naravuze ni dukeneye abahanuzi beza batadukoresha amakosha umuhanuzi bavuga ngo umwamagirwa n'abagabo utegeza kumenya yuko igihugu ni cyawe ntuze rero kuvuga ngo genda bizi yondera akira impanuro zose baguha hariho abahanuzi beza n'ababi hari uguhanura kugira ngo ukore nabi shishoza rero kandi biri umwanya kugira ngo mu gihugu cyose turababwiye tuti indongozi ku mitumba indongozi hose abantu bose bigizwe indongozi ntufate ingingo gihutihuti turiya ni byiza rero kuba indongozi kumviriza je narigeze kuba ndi komiseri mukuru tugeze mu buseruko bw'igihugu heshi kugira ngo neza amateka ababene igihugu kujewe ibi by'amashure ni byiza mugana bagije ikibazo mbega umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe nande ibyo byose umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe n'utize kaminuza umuntu wa mbere yize akavuga ati ndaminuje ibyo byose uwaminuje ubwa mbere yigishijwe n'abataminuje nicyo gituma dusaba dutandukanye ubwenge n'ubumenyi n'umuntu atize aba afite ubwenge ukabona yuko ibyiyumviro byabo biri ku rwego hejuru none mu gihugu avuga ati none abatagira akazi kari benshi ko tumba kubiza amashuri ubwo muri leta mubafata hariya muri komine mutihinda ati bagira ngo bose bize mukabakubita ahantu indwi zibiri zari zitatu ati bari ntibamenya kubaka ati kumva amashanti yari menshi bakabararindira ubwarimu n'ubuganga bariko barubaka ati ko umufunda arenze 200 ku munsi ati ntiba barahembwa uwo n'umupepera abivuga hariho ibyumviro byinshi by'abene igihugu nicyo gituma iyo bavuze bati umuhanuzi dukeneye ibyo byiyumviro biza kubaka
ikatwubaka twese, kuko nawe ugiye kwiga uri dogiteri muri biology hari ivyo utazi bindi, birakenera rero yuko uronka impande yawe abakuzunguruka baguhanura. Uguhanuye nabi nawe uca usaba Imana uti Imana uzoze uramfasha umutima wo gushishoza. Abahanuzi beza, intama zitona, ahubwo ibyo byose ntabwo tarabivuze. Abantu batagira apeti kutari rwabo, uravye harya ukasigira apeti kubera abonye ishasha zigerekeranye, tinoronkamwo kamwe akabuwate agatafari kamwe, kandi ugashima ko n'ijoro yari yaciye araba ati kugira tubafashe abantu reka tuzibire. Kandi burya n'amahera yo kuyakora muri finance biragoye, ubu kuyakora biragoye, ega nawe yakora n'uco ugenda ngo baguhe, naho muri finance byohera. Hariho ahandi bica kugira barabe yuko amafagitire wagize ariyo, kubera amaforumitire wagize wayatanze, kubera hariho abantu ushobora kuvuga ati mbwire dosiye muje kurihisha amatariki cyakozwe, ubu baraverifiya. Nzi basaza amahera kubaka stade ijya i Bujumbura, demi yarabizi, twabona none ko byatebeye ngo reka ngo bacaye muri ngo hari hantu bica kugira barabe yuko n'ijambere mwabikoresheje ikajayo ibintu byo kuryoherwa biza kuba bike ngaha, kuko twese turazinanye.